Yes, bakunzi ba TV duniani kote rero reka twongere tubifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha. Murabizi ko twose aha tuza dukubita tubangura ziba ari update zirukanka cyane. Tuba tuje kubabwira byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa rwose ari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Sindi butinde rero ndaza gukubita mbangura, nyamuneka munyemerere by'umwihariko rwose mpite nihuta cyane mu buryo navuga ko udasanzwe. Mpite mera hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cyongeye kugabwaho ibitero bijyanye n'ikoranabuhanga. Amakuru rero rwose maze kwakira, ariko aya makuru ko nari nyinjiyemo ntari nabanza no gusuza abantu badukurikira bari mu bice bitandukanye. Ni benshi cyane rero by'umwihariko badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, bari mu gihugu cy'u Burundi, bari mu gihugu rwose cya Kenya, bari Tanzania, bari South Africa, bari Zimbabwe, ariko kandi bari mu Bwongereza, bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'Ubufaransa. Canada tubaye ikaze twikuye ku mutima. Turaje dusimbukire rero ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Nyamuneka ibintu byongeye gukara, icyitwa umutekano wongeye kuzamba. Abantu batari bamenyekana rwose bageze gutya ikibuga cy'indege cya Bujumbura bakigabaho ibitero, bakigabaho ibitero rwose. Nyamuneka ubu tuvugana ibintu byakaze. Amakuru atugeraho aremeza ko kugera kuri izi saa rwose ngo byabaye bibi cyane, kuko rwose ngo kontorore ngo yamaze kubura rwose, ngo abari ku ikoranabuhanga rya biometric screening bamaze kuba rwose bacanganyikirwa, ngo abahungu nabo barimo barakora buri kimwe cyose kugira ngo barebe bakurikirane ibirimo biragenda bihinduka. Ariko rwose ngo ni kuri CCTV kamera hose system zamaze kuba zipfa zinjirwamo, ibintu byakomeye. Turaza kubyinjiramo rero turebe uko situation ihagaze. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tuba updating, kuko nk'ubu munyemere mbabwire yuko mu bice rwose byano muri territoire ya mu bice bya za Uvira abarundi benshi bongeye kwisukana. Turaza kubikomozaho, turaza kurebera hamwe ibijyanye na CNDD-FDD ifite ubwoba bwinshi yuko isaha ku isaha ishobora kuza kwatakwa mu buryo navuga udasanzwe. Ni ukuvuga ngo rero ikibuga cy'indege nyamuneka kiri mu byago bikomeye yuko isaha ku isaha njye nababwiye iki kibuga cy'indege cy'u Burundi hari igihe kizisanga igihugu cy'u Burundi gifite igice kimwe iki kibuga cy'indege barimo baragikontorora abandi. Iki kibuga cy'indege rwose abandi barimo baragikontorora atari bo bagifite, kuko biragaragara yuko rwose abanzi babo barimo barabasatira ku rwego hejuru. Ibi byatumye CNDD-FDD yongera guhaguruka mu buryo navuga ko udasanzwe. Turaza kubyinjiramo, turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tugende tuba updatinga. ngo munyemere mbabwire yuko rwose nyamuneka mu bice bya hano muri teritwari rwose ya Rucuru hano ay'imirwano, ariko kandi ntago ndi bugende nanone ntagarutse hano za Kibira babwira ko imyiteguro idasanzwe ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB yamaze kuba ifata indi ntera. By'umwihariko muri rusange ikaba ari imyiteguro rero by'umwihariko ikomeje kugenda igaragaza ko bari gutegura abasirikare bashobora kuza gukavaringa ibibazo bishobora kuza kuba mu gihugu cy'u Burundi mu gihe iki gihugu cyaba cyatatswe, kuko hari ubwoba bwinshi yuko isaha ku isaha kirimo kiratakwa. Uku gukeka rero kurimo kuragenda kugaragara mu gihugu cy'u Burundi ubu tuvugana, bari kuvuga ko iki kibuga cy'indege gishobora kuba cyatatswe n'abarwanyi ba M23, kuko nibo bari kwinjira muri iyi system y'ikoranabuhanga. Ariko amakuru rwose turaza kugomya tugende tunakurikirana tumenye ese ni bande batatse iki kibuga cy'indege, ni bande batatse iyi system y'ikoranabuhanga. Mu kanya gato rero ndagaruka nanjye ndambura mvuga byinshi, ahubwo reka mbanze nsigemo umuvandimwe nawe agire icyo ababwira. Nagire mvuge icyo mvuze kuri iki kiganiro. Sinzi nimba u Rwanda yenda mu bijyanye n'iperereza n'ibikorwa bakora mu minsi yahera naregetse gusa n'uvuga ikintu kidasanzwe, mvuga yuko burya leta CNDD-FDD na FDLR yari cyo kimwe. Birashoboka ko umuntu yoba yarabyumvise, yoba yaravuze ko nkabije canke noba ndengeje urugero mu kuvuga ibijyanye na leta y'u Burundi, ariko umuntu uwo ari we wese yazi imitekerereze yabariye abantu muri CNDD-FDD
arazi yuko atabo batandukaniye na iriya migwi ya FDLR ariyo yashinzwe n'interahamwe. Nariko ndabaza ikibazo kivuga ngo mbega nimba leta y'u Rwanda ishobora kuganira na leta y'u Burundi, ni nkaho yonaganira na FDLR, kandi ndazi yuko ku gihugu cy'u Rwanda uyu ari umurongo ntarengwa yo kuganira na FDLR. Nimba u Rwanda rwumva ko ushobora kuganira n'u Burundi, ngira ngo ariko ndazi ko bafite bafite ubuzobere mu bijanye n'amatohoza n'iperereza, ariko buriya CNDD FDD kuva igifata ubutegetsi, murazi ko haheze nk'imyaka ngira umwe canke ibiri ariho Petero Nkurunziza yakorana n'u Rwanda, kandi ico gihe Burundi n'u Rwanda byari bimeze neza cane, n'abanyarwanda ndetse bari baratashe, bari barasize amatongo yabo n'ibindi bintu i Burundi, benshi bari bagarutse. Ko burya nk'abanyarwanda yenda ntibabizi, mu Burundi abanyarwanda bari bafite ubutaka, bari bafite impangu muri za quartier za Ngagara, aho bita Cibitoke, nka quartier 5, iziya quartier 5, quartier 6, quartier ya mbere ya kane, ziriya nzu zose nyinshi zari z'abanyarwanda, muri za Rohero, za Cibitoki, za Musaga. Burya igisagara hanini cy'Ubujumbura hari ibice byinshi byarimwo abanyarwanda benshi kandi bari bifitemo amazu. Hariho n'ibindi bice nka za Gihanga, za Cibitoki, Imuyinga. Abanyarwanda bari mu gihugu cyose cy'u Burundi. Rero aho batahiye igihe FPR ifashe u Rwanda, urumva ico gihe bamwe baragurisha, abandi bararetse ntibagurisha, abandi bakagurisha amafaranga makeya, ariko abandi barabyihorera. Kuva ico gihe rero urumva batashe, igihe rero Nkurunziza agarutse, bafashe ubutegetsi, batsinze amatora muri 2005, ico gihe abanyarwanda benshi bari basubiye baragaruka i Burundi kureba ibintu byabo, abagurishije bihuta bakagaruka kugurisha neza, canke abandi mbere bakaza, ahubwo bakaza no kugura impangu, kugura amatongo i Burundi. Ni ukuvuga ngo hari ubwisanzure mu myaka ya mbere ya Petero Nkurunziza n'intwaro y'u Rwanda. Nyuma rero hamaze kuba bya bindi by'uko hariho bamwe mu bihangange mu bagenerale bagiye kumenyekana, iperereza ry'u Rwanda ryagiye kumenya ko bakorana, ari bo bafinansa FDLR. Ico gihe niho hatanguye kuba agatotsi hagati ya leta ya Nkurunziza na leta ya Perezida Paul Kagame. Byari bihari mu bisanzwe no kumenya yuko CNDD FDD kiri mu ishamba yakorana na FDLR muri Kongo mu ntambara zose, bagwanira hamwe. Nico gituma rero ngira ni kubera bari bagifite ubwoba ko igisirikare cy'u Burundi kikirimwo abatutsi benshi, bamera nk'abahishije ingeso, ariko bamaze kubona ko bamaze kwigarura ubutegetsi kandi abatutsi bari mu gisirikare bashobora kubagira, baciye rero basubira muri bya bitekerezo byabo, basubira muri ba bagenzi babo. Niho rero hatanguriye urwanko hagati y'u Rwanda n'u Burundi, kuko urwanko hagati y'u Burundi n'u Rwanda ntigwatanguranye n'ijya coup d'etat ya 2015, byatanguye mbere, kwinubana byatanguye mbere. Cyo gituma rero nk'ijya pretext bavuga ngo coup d'etat ba Niyombare bande, barya bose rega ba Niyombare, birashoboka ko hari abanyarwanda benshi batazi yuko ba Niyombare bari abantu bakomeye muri CNDD FDD. Urabona Niyombare yarigeze kuba chef d'etat major, yarabaye umuhanuzi mu biro kwa perezida, yarabaye umenga n'umukuru w'iperereza. Ibyo byose hariho bamwe mu CNDD batashima yuko hosubira kuba imigenderanire hagati ya FDLR na ziriya nterahamwe na CNDD FDD. Abo rero baragwanyijwe, benshi barirukanwa, abandi benshi baricwa.
muribuka witwa Hafsa Mose igihe aza mu Rwanda akareba impunzi zari zahunze 2015 agakorora amosozi yari umusenedede FDD. Ico kintu rero icaramukwegeye kubonwa nabi kugeza aho agandagurwa n'inzego za CNDD FDD nyene. Rero ivyo hari abantu benshi batazi mu mateka burya erega politika ya CNDD kuva kera, yaba umuhutu yaba umututsi atagomba kuvuga rumwe nabo baramucishije ku buhomba, baramwica adashoboye guhunga, baramwica. Rero iyo niyo shusho y'intwaro ya CNDD FDD. Rero muri iki gihe intwaro ya CNDD FDD ibona igiramiwe n'ifatwa rya Uvira n'intsinzi AFCM 23 iri kwiragira ku Barundi n'abakongomani bose muri rusange. Rero urumva biraboneka yuko leta ya Burundi ifite ubwoba bwinshi kubera ibyaha yakoreye AFCM 23 mu kuja gushigikira ziriya nterahamwe za FDLR zari muri Kongo zagwanana n'igisirikare ca Kongo. Ibyaha bakoze rega buriya AFCM 23 yarabuze ibintu byinshi, barayigwanije barayigirira nabi kuko burya n'ubw'igisirikare cy'u Burundi catsinzwe ariko cararusha ubuhinga atirisi igisirikare ca Kongo, cararusha ubuhinga n'ibindi bisirikare canke bari ababaza rendo. Cyo gituma intererano y'u Burundi mu ntambara ya Kongo nubwo itagize ivyishika Kongo bagire ku intsinzi, ariko birashoboka ko ivyo bononye mu ruhande rwa AFCM 23 vyabaye vyinshi. Ubwicanyi yakoreye abanyamurenge buriya bwo mu Gatumba n'ubundi bwicanyi yagiye ikora, urumva ivyo byose birayitera ubwoba, akavuga ati abanyamurenge bagiye gukomera, bagiye kudutsinda, badutsinze. Ndetse urabona ko bagerageje gufata Minembwe na biriya bice vya Mikenke bikabata ku amazi. None munsi bari bagize ibitero, aho ivyo bitero baratsindwa, ndetse bivugwa yuko hari abasirikare benshi b'Abarundi bafashwe mpiri, bagafatwa mpiri na Twigwaneho na AFCM 23. Ivyo rero birabateye ubwoba cane, ibyaha bakoreye abanyamurenge, ubuhombe bateje AFCM 23, bafite ubwoba. Birashoboka n'inzego z'iperereza zabo nazo nyene z'i Burundi ko zikora, bakamenya ko hari imigwi y'Abarundi ishobora gushigikirwa igatembagaza igisirikare catsinzwe muri East Congo c'u Burundi. Rero ivyo byose muri bwa busazi bwa Ndayishimiye ashobora gufata nk'abatutsi bari mu Burundi, bari abanyamurenge bari mu makambi nk'ingwate. Rega n'abarya abanyamurenge bari Uvira bariko bababwira ngo bahungire i Burundi kugira babagire ingwati. Noneho leta y'u Burundi ivuga ati rero leta y'u Rwanda nintera AFCM 23 ikantera, aba batutsi bazoba babahevye, ari abatutsi bari Burundi, ari abatutsi b'abanyamurenge, ari barya bavira bagomba kwegeraniriza Burundi. Leta y'u Burundi irashobora gutangaza ati rero mukaramuka munteye aba batutsi bobo ndabamarira kuri Songoye. Rero nico gituma nababwiye nti burya leta CNDD FDD mu bitekerezo, muri ideology no mu busazi vy'ivyo bashobora gukora ntawe bitandukaniye n'ivyo AFDLR yakoze muri Kongo. Biriya byose byo kurya abantu, kwica abantu urubozo, guca abantu imitwe, bijya n'ibintu bose bagira kandi bagashira mu ngiro. Kubw'ivyo rero niyumvira yuko AFCM 23 na leta y'u Rwanda mu vyo itegekanya mu ntambara zishobora kuba hagati y'ivyo bihugu canke AFCM 23 canke uyundi mugwi wose wotera uvuye w'Abarundi ushigikiwe, bakwiye gushiramo prevision. Mbega ni gute Abarundi, abatutsi n'abatavuga rimwe na leta y'u Burundi bari Burundi boshobora gukingirwa gute? Atari ivyo nimba AFCM 23 canke Rega burya u Rwanda rushobora kudatera u Burundi, ariko Abarundi bonyene bakabitanga bagatera u Rwanda, kuko erega iyo leta itsinzwe
guverinoma ikaboneka ko iri muri feyira inamana ni ukuvuga yuko bashobora gukora ibikorwa by'ubwiyahuzi. Burya rero kubona baratsinzwe Uvira, kubona ikibuga cy'indege babona ko batagikontorora, Ubujumbura bakabona ko batakibukontorora, barashobora gukora ibikorwa by'ubwiyahuzi nka kuriya bavuze, bagasotora u Rwanda baciye mu Kirundo, hanyuma rero bigatuma leta nayo y'u Rwanda itazinga amaboko ahubwo ishobora guca ibivuna. Senariyo rero zishoboka nezi, ndayishimiye mu bwihebe bwo gutsindwa muri East Congo ashobora gukora igitero cy'ubwiyahuzi ku Rwanda. Mu gihe rero u Rwanda go kwivuna urumva kuko u Burundi ntibushobora kuvuga ngo twavuga ko gutsinda u Rwanda, ahubwo u Burundi buzoca bunyegagira muri bari abatutsi nkambi z'abanyamurenge, abarundi b'abatutsi bariyo canke abandi bari muri iriya migambwe n'ubwo b'abahutu ariko badashigikiye CNDD-FDD, bagacisha ku buhomba. Kuko erega leta CNDD-FDD abantu benshi ntibatabiye ko ari leta y'abicanyi gusa, ari leta yo gusahura igihugu gusa, atari leta ifite porogaramu n'imwe yo guteza imbere igihugu. Rero abantu nk'abo b'ivyihebe batsinzwe b'amabandi bashobora kugira agashavu bakatangaza mbere ku mugaragaro, kuko urabona ko intera hamwe zose za FLN n'abandi bose bagwanya u Rwanda murazi yuko bahawe karibu, bahawe ikaze mu gihugu cy'u Burundi, bagakorera imyimenyerezo, bakarunda ibigwanisho. Rero urumva bashobora kwihenda muri bwa busazi bwabo bagakora igitero cy'ubwihebyi ku Rwanda. Ico gitero cy'ubwihebyi rero nibaza ko coronka igisubizo gihagije cyane kivuye mu Rwanda, ku buryo rero baca bavuga ati ko dutsinzwe impande zose, reka bakore nka kujya kwa guverinoma ya Habyarimana, bace bahitanisha kiramututsi n'undi muntu wese atavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD. Rero ivyo amakungu akwiye kubimenya. Nakamo duteye amakungu, nakamo duteye ibihugu byose byo muri aka karere bitifuza yuko ibyabaye mu Rwanda byongera kandi kuba, ibyabaye i Burundi 1993 byongera kandi kuba, aho leta ihaguruka igahitanisha itongora abatavuga rumwe nabo leta yabo mu bwoko itabona neza. Rero icyo gituma nako ndavuga yaba AFC/M23 turaye kwa Rwanda muri izo ntambara canke umugwi w'abarundi woba ugomba kwinjira gutera Burundi, gutembagaza leta y'u Burundi, boshira mu nteguro ibijanye no gukingira ubwoko bw'abatutsi bari Burundi canke n'abahutu, abiyita abahutu batoba bashigikiye umugambwe CNDD-FDD, kuko bishobora kuba karyo ko guhitanisha abo bantu bose. Nubwo nababwiye mu kiganiro mperuka kugira ntibirababaje kubona Uburundi atasomo bakuye mu byabaye 72, 93, 88 mu Rwanda, ibyabaye 94, ibyabaye muri Kongo imyaka 30 irashize. Kubona Uburundi butigeze bukuramwo isomo birababaje cyane n'agahinda. Ariko biriya vyiyumviro by'ihonyabwoko vy'ukwanka abantu atacu baziza, bijya bimeze nk'urumogi, bijya bimeze nk'ingwara, inka kurya imbwa ushobora kuyibona ifashwe igasara igatangura kurya abantu kandi yahora ibana neza n'abantu. Byo rero mu nteguro yo gutabara, yo gukingira, kuko byabananiye guhonya abari mu minembwe ndetse binabagoye guhonya abari muri biriya bice byose bya Easter. Ubu rero bari mu bwihebe, bashobora gukora igikorwa cy'ubwiyahuzi. Rero ngombye kukubwira aya makuru, birashoboka ko utayazi neza fatiye kuri iki kiganiro ihejeje gushira ku rubuga. Hanyuma rero ndetse no gutabariza abarundi
kuva kera hariho imigwi ya za fokode ya zande yamyitabariza abantu mu bwoko bw'abatutsi cyangwa abatavuga ari kimwe na CNDD-FDD ko hariho integuro y'ihonyabwoko, ariko abantu benshi reka n'igihe mu Rwanda bavuga ko hazoba ihonyabwoko abantu benshi ntibavyemera, ntibabona ko bikunda. Ariko rero amahanga yamayirizariza, aya mahanga ariko arasamaza, ahubwo ibyakozwe n'aba bantu ba FDLR batashoboye kurwanywa ngo barandugwe, ahubwo bigatangara kubona amakungu n'ibihugu bimwe bimwe bihambaye, Amerika, Burayi, South Africa bashobora kuja inyuma y'aba bantu bakabashigikira. Twarabonye ko babashigikiye mu ntambara batsinzwemwo i Goma n'i Butare. Rero twongeye gutabaza inkumbi itaragwa i Burundi, kuko bari abantu n'ivyihebe baratsinzwe, bagerageje kuja guhonya mu minembwe vyanse, ubu rero bari mu bwihebe bw'ivyo vyaha byose. Bashobora gukora rero igitero c'ubwiyahuzi giciye mu Kirundo canke mu Yinga canke mu Cibitoki, bakiyahura ku gihugu c'u Rwanda. Rero ivyo bisanzwe bizwi, byarakozwe integuro, imyimenyerezo, aho Burundi bwegeranije aba FDLR, interahamwe zose aba FRN, aho Burundi bwegeranije za Wazalendo, ndetse birashoboka na bamwe mu gisirikare ca Kongo, bamwe mu ba mercenaires ba Colombia canke interano zo muri South Africa canke muri Tanzania, barashobora kuba barabaye muri izo nteguro zo gutegura guhonya abatavuga rumwe na CNDD-FDD canke abo CNDD ibona ko badakwiriye kuba Abarundi, kuko Tshisekedi yabona ko Abanyamurenge canke Abatutsi badakwiye kuba Abakongomani. Rero ivyo turatabaje, turaburiye ivyo bihugu biri muri izo konfi bitegekanye uburyo bashobora gutabara n'abo bantu, ariko kandi n'abandi nyene bari Burundi. Turazi ko mu gisirikare cy'u Burundi kiracarimwo abasirikare benshi mu bwoko bw'Abatutsi, n'abandi Barundi bari mu Burundi badashigikiye iyo programme CNDD-FDD. Erega bitegure ukuntu nabo bashobora kwigwanaho, ntibafatwe nka za grassroots, nka za ntuze bya bihori bafata, za nzige bafata bakotsa. Rero ivyo babe magabo, Abatutsi bari Burundi, Abahutu batarabwa ryiza na CNDD-FDD, babe magabo, babe maso, bashobore kwigwanaho mu gihe ubutabazi bushobora guteba, babe bamenya uko bashobora kwigwanaho, kuko leta nsazi yatsinzwe muri Kongo, yatsinzwe mu misozi ya Minembwe, n'ishavu ryinshi n'ubwihebe, barashobora kubafata anotaje maze rero bakabarimbura. Nakamo rero duteye kugira ngo abafite icyo bokora bashobore kugikora, nuko Imana ibagirire neza kandi kingire Abarundi n'Uburundi bo mu moko yose no mu ndimi zose, kuko nanone twese turi umwe, Abanyafrika turi umwe, tugowe rumwe ubukene n'intambara ziduhagaze ku gakanu, ariko twifuza ko umunsi umwe bizoba umugani. Erega nababwiye yuko ibihugu vya Amerika, Burayi n'ibindi bihugu biriko birahindura ibitekerezo, ntabwo bigomba gukorana n'amareta atari responsable, adashobora gukingira n'inyungu zabo. Cyo gituma rero buriya leta ya Tshisekedi iriko irashigwa ku ruhande mu bijanye n'ivy'amadiri international cyangwa ku vyo gukingira inyungu z'abainvestisseurs bashobora kuza muri Kongo. Cyo gituma rero buriya AFC M23 nkuko twakomeje twitendege tukavuga turi komeze yerekana ubuhinga, nikomeze yerekana umutekano mu bice maze kugenzura, nta kabuza ibi bihugu by'ibihangange bitazoyiruka inyuma, ahubwo bikahitamwo gukorana na AFC M23. Nkuko tubona hari ibihugu byinshi bimaze kubona ko AFC M23 ari kirumara mu bintu byo kugarukana amahoro n'umutekano muri East Congo, nk'ibihugu twovuga nk'ibihugu vya Israeli,
twovuga burya rega igihugu ca Amerika burya hanini kiyobowe n'abayisirayeli bajya bitwa aba republike n'abayisirayeli rero bariya iyo bamaze gutahura bakabona yuko partenaire fiable bashobora kuganira bashobora gukorana amadiri ari AFC M23 tutiyobagije Ubushinwa rega burya Ubushinwa bwaramaze guherera ku ruhande rwa AFC M23 ndetse n'Uburusiya nico gituma ubona butashigikiye guverinoma ya Tshisekedi kuko babona yuko ari guverinoma irresponsable burya barindiriye gusa ko AFC M23 yifatira ibice binini ndetse ikagira ni Kinshasa noneho umutekano n'amahoro bikabona gusasagara mu karere barabona yuko indongo za AFC M23 arizo zishoboye kugira icyo zakora ku gihugu ca Kongo none cyo gituma ubona ziriko AFC M23 irahabwa ijambo muri Nations Unies iriko irahabwa ijambo iriko iravugwa neza ndibuka umunyamerika yigeze kuvuga aravuga ati ahubwo Nations Unies yitegure kwemeza igihugu gishasha cyo mu burengerazuba mu burasirazuba bwa Kongo ariko ndavuga yuko igitekerezo burya kiriko kirakura uravye ivyuyo Tibor yavuze kuvuga ahubwo ko bagomba gushikiriza AFC M23 igihugu ca Kongo kugira ngo abari babe bo kiyobora kuko urabona yuko leta ya Kongo iri kwirahendwa no Burundi ngo hari ivyishoboye ngo hari ivyo yogeragezwa ngo yogerageza gukora ngo hari amadege ngo yozana ngo yogerageza gutsinda urugamba ariko ivy'ukuri ni kwifuka bwakeye niyumvira yuko leta ya Kongo leta y'u Burundi ikwiye kumanika amaboko ikemera yuko batsinzwe na AFC M23 na ivyo kurota inzozi zo guhangara u Rwanda niyumvira yuko ivyo ni bitekerezo byo kwiyahura kandi ibyo bitekerezo rero buriya urevye amajambo y'ubwibone neva vugana uravye amajambo y'ubwibone burya musekreteri w'umugambo wa CNDD avuga ngo barya bakaravye uravye n'abandi bategetsi bashobora kuvuga amajambo y'ubwirasi ngo bariteguye urugamba kandi bigaragara yuko batsinzwe ahantu hose kuva aho binjire muri Kongo nta kindi cabaranze atari ugutsindwa no guhonera ku rugamba rero niyumvira yuko abantu mwenabo nka Ndayishimiye na Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'uriya mukuru w'inama nshingamateka bashobora gufata ingingo z'ubwiyahuzi nico gituma ahubwo bafashe bakugurura umuryango niyumvira ko abantu bose bumvise itangazo uriya muvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yavuze ngo baruguruye imiryango ngo abantu bose ngo binjire mu gisirikare erega biriya bakoze sukugururira imiryango abarundi nukugurura imiryango FDLR nukugurura imiryango Wazalendo nukugurura imiryango za P5 za FLN nukugurura imiryango abantu bose batsinzwe imigwi yose baba Colombia baba Wagner baba bande bariya ba Blackwater nukugurura imiryango muri make no kuvuga ngo Uburundi ni bube urubuga rw'intambara mbega gahugu gatoyi nka karya kuguruye urubuga rw'intambara mu Burundi je nagomba ntange impanuro kuri leta y'u Burundi maze gutanga impanuro nyinshi ariko niyumvira yuko yenda sinzi nimba zarabashikiriye canke baraziyumviriye ko ariko biraguye buriya leta imaze kwiheba leta imaze gutsindwa leta imaze gukora ibyaha byinshi biragoye ko yugurura amatwi ngo ibe yogarura ubumuntu ngo ihindure imikorere
rero narabahanuye ndababwira nti eregaye igisirikare cy'u Burundi uburyo gifatwa, uburyo gikora, uburyo kirongowe n'abantu batakibabaye ntigishobora gutsinda intambara n'imwe, ntigishobora gutsinda intambara n'imwe muri iki gihe, kugezaho igisirikare cy'u Burundi kizosubira kikubakwa neza, kigasubira kigatozwa ukundi gushasha, kikaronka abakomanda bashasha, i Burundi hakaba umuperezida mushasha ababaye igihugu. Niyumvira ko ico gihe hoba ivyizigiro yuko igisirikare cy'u Burundi ahari cosubira kigatonda urugamba, kikaba cogira ahari intambara n'imwe gishobora gutsinda. Erega haba muri za Somalia, haba muri zo za Centrafrica, Burundi hose bwagiye butabagwa n'u Rwanda, ahandi bugatabagwa n'igihugu ca Uganda. Hariya muri Somalia murazi ko abarundi batagira ingano b'abasirikare bahoneye imiryango, abapfakazi, imfuvyi, bakaba batakironka ayo bacira nayo bamira mu Burundi. Rero nagomba ntange iyindi mpanuro, nimba iyi audio yoshobora gushikira inzego zibijejwe, zaba iziperereza, zaba iz'umukuru w'igihugu canke iz'igisirikare, nagomba ntange iyindi mpanuro ivuga ngo nibatange nk'ukwezi kumwe, bugurure amarembo, bugurure imipaka, bakureho ayo mabariyeri, noneho abagore, abana, abatambakazi, abanyantege nke, umuntu ari we wese atagomba kuja muri urwo rugamba leta y'u Burundi iriko irategurira ku butaka bw'u Burundi, abone akaryo ko guhunga, abone akaryo ko kuva i Burundi, kuko nta kuntu waba uyoboye agahugu gatoyi nkako hanyuma ukavuga ngo ntihabe urubuga rw'intambara ruhuza ibihugu byazobereye intambara nk'u Rwanda, AFC M23 n'ibindi bihugu. Erega buriya inka y'Uganda